reka rero ndazibara icambere na mbere nakintu canyohe nk'ukuntu umuntu wese yari yifuza kwifotoza na Kiriko babibonye nawe bose bifotozanye nawe siko en plus de ça umutipe kuri tele sivyo uribuka yuko baja mu Rwanda kuja gukora ibiteramo atafoto nimwe twigera tubona kabisa ubu tubona mu gihe twebwe abanyarwanda bahora baza tukurira n'ibiti mu kubafotora urumva uruhigi rwarahindukiye mugabo rero ubu rero uruhigi rwarahindukiye urumva ubu rero gushyikiza voilà agakwavu gasigaye kiruka kumbwa mani katakirukanza mpaka na mwisha Kiriko yari yariyubatse oya barashaka kuba bari n'intuze Birman boy yari yariyubatse ariko bijye navyo n'ibintu byari kumuhicigwa urukundo batamukunze kijya gihe sigo ubu boca baza kumwereka reka nawe nyene reka ndababwira ukuri nizira ry'Imana Kiriko n'injyaje imwe ya mbere kandi ni nkuko gafite n'urukundo ukajyaje nako karakujyaje Kiriko ni umugenzi ariko ukajyaje nako karakujyaje kandi kagukunda gumushikiranye 1212 turabona kuce cyane abantu mwese mudukurikirana abari ku mpande zine turabahemwara mu mutsina mwiriwe biravana umwe wese naho aherere so my name is Iriam promote bando camera tutakora subscribe like share nabikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Naje nagarutse twagarukanye inkumi zibiri nziza Miss Mafieri na Davira murabaze cyane reka tuwe tubakira kwanza ngaha ku mugwa media media karibu cyane sali la famille meze neza ku mazina yanje ni Chanty Davila sanzo nkorera ku mugwa media kuba dukurikirana nongera ndabasaba mubanda mu dufollowinga mufisa ko akaja mu tuvuga ko ni muri commentaire commentaire nanje ni Linkarlen alu comme d'habitude Miss Mafieri gwamenye musumana maseyinyana. So guys, je vous donne ngaho nandi ndababwire yuko aujourd'hui natumo ku mugwa media kada bakunda cyane musanzwe mubizanzuka muze neza ariko cyane gose David ibintu ni sawa good waraye neza ibintu ni sawa kabisa mumeze neza n'umushiri wawe ibintu ni sawa nuko atondaronka gusa ndaza hari nimba nzo umuronka ameze neza cyane ko cyane ntaravuka peut-être urisire cyangwa uramwihakanye ubwo numwihakanye sagatashimye ko aje kuri rezo sose ari kuvuga ati sije kubivuga mugabo yavuze ko atawafise okay I'm so sorry no musheri umugabo okay izigura yuko avuze ko afise umusheri azoba yibujije isoko umusheri amufise nyabyo navuze abamubwira ko bamukunda barahari sivyo barahari nturahitamo ni nkuko nabo batarahitamo ko yaba barahise mwa baragushize mu rugo kabisa of course ikintu bitahuritse umeze neza cyane gose ibintu ni sawa na cyane twamamaze kwanza tushaka faranga twagiye muri kibonobono icubitsa unaskiki amavuta yo muri kibonobono ushaka kuba umunywanyi icambere na mbere ushaka kuba umunywanyi muri unaskiki uriha ushiramo umutahe 12 gusa ugaheza ukibera umunywanyi icyakabiri muri kibonobono umaze kuba umunywanyi wo muri unaskiki ucugirante birashika ufite n'impano zitandukanye ukironkera akazi kandi barahamagarira abarundi bose kuri mu gitego cy'ikibonobono na cyane igitego cy'ikibonobono ufise umurima iri mu gitego cy'ikibonobono kirimo amafaranga kabisa utagira uko bigenza umurima ni buri ibiti bitatu birafasha so ikindi naco ndabibutse yuko amavuta y'ikibonobono impamvu nsa neza impamvu ntesa impamvu di sexy ni kuri amavuta y'ikibonobono Vuta kibono ubundi we waramenye ibanga ry'ikibonobono na cyane kabisa kumugwa building company ni company ya twabazaniye izobafasha kuronka aba engineer byoroshe biciye mu muco byizewe abizusa uko ushaka plan yawe y'inzu niko bayiguha bivanye n'ifoto canke uko bayigucapira byose barabiguha ikindi naco tubibutse yuko wabori mu ntara zitandukanye canke mu mahanga aho buri hose baragusangayo kuko nabantu babyigiye nabantu babizi neza professionnel kabisa yo tugire mu kiganiro nyezina rero na cyane ibintu byakomeye ku muririmbyi Kiriko
mu gihugu cy'u Rwanda byarenze cyane gose Kurikirana bebe ibyo bintu bibona gute umuhungu yahaturiye umuhungu yahaturiye bazi ndakubwira riya promoter bisanzwe Kiriku jeje mbere na mbere manze ndamufelicite jewe ari abantu bamwe bakaba baravuga ati uyu mwanya bivanye na situation turimwo y'u Burundi n'u Rwanda ntiyari kujayo ntiyari kugira iki nawe akaca avuga ngo nagiye kwidandaza nkuko umengo ngaho mu Burundi ntiyo kwidandarizaho kandi mugabo twibutsa cidandaza voilà iyo sense iyo uko kuntu yari kujemo ni kwa kuntu kwicisha bugufi kugira ngo n'Imana ikwandike mu gitabo cy'ubugingo urazi ko yita mayibobo sibyo ntazo kwa mari mayibobo kandi gushika isasi mayibobo izo za mayibobo byarahise sibyo niyo promoter nimba gushikisa Kirikuyo bataritahura akaba yovuga yuko akiri karidandaza aracari down mbega ko ku kajambo yo yaravuze ngo indirimbo yiwe arazi neza yuko no mwijuru ariyo bariko baririmba indirimbo bise aho turashika ahubwo katubanze tuvuge kino kintu cyo kwidandaza ya riya promoter gusa ikintu nshaka kukubwira ndababwiza ukuri sibyo mwene Chante ndababwiza ukuri ujya mu tube ibintu ariko arakora n'ivy'ubwenge wabonye ama emission yiwe ukuntu avuga ati bujye mu Rwanda muziki wanyu twaramaze kuwuzimya akabivugana ubwenge bwinshi cyane reka rero ndazibara icambere na mbere nakintu canyohe nk'ukuntu umuntu wese yari yifuza kwifotoza na Kiriku babibonye nawe bose bifotozanye nawe siko après de ça umutipe kuri tele sivyo uribuka yuko baja mu Rwanda kuja gukora ibiteramo atafoto nimwe twigera tubona kabisa ubu tubona mu gihe twebwe abanyarwanda bahora baza tukurira n'ibiti mu kubafotora urumva uruhigi rwarahindukiye mugabo rero uruhigi rwarahindukiye urumva ubu rero gushikisa voilà agakwavu gasigaye kiruka kumbwa mani katakirukanza mpaka na mwisho maramaze kubona imbwa iyiguye mu nka nyinshi ntisubira kuvuga ntisubira no gukuga ikije down kuko n'uburebure biraburusha urumva hagera bari mu gatego bataza ahubwo bo nigiki nagakino kadatahuritse nagakino urumva jewe kino nakundiye Kiriku sivyo ego kujayo mwiki gihe ni basha twibukanya yuko naho tuvuga yuko gushikisa imipaka yugawe ako business irabandanya kirikari muri business kandi abarundi bose bararekuriye kujayo bararekuriye kujayo ntituvyanze ariko mwirinde mumenye ko mujayo none tuvuge ko Kiriku ubwo ntiyo ashaka ntibo bajya abantu kuko turabura ko babifotoza ko bagira ibi ubwo ntibashaka kongera kwigarukana babicishije kwa rero rero ndabikubwire riya promoter sivyo neza Kiriku ukuntu bariko baramwitwarako bashaka kutwereka ko umengo n'urukundo rwishe bari badufitiye canke badufitiye nta rukundo mane badufitiye kuko ubujeje bamaze kutwereka uribuka yuko bamu indirimbo yo agiye gukorera igiteramo barigeze kumuzimirizako na Double J ndavye na Double J bariko barakora concert sivyo bacha bashiramwe indirimbo ziwabo manikiriya kinini ariko kijya gihe twari bwiyubake mu muziki kijya gihe ko bari kwara Kiriku yari yubatse oya barashaka kuba bari kwara na yara nintuze Birman Boy yari yubatse ariko bijye navyo ni ibintu byari kumuhicigwa urukundo batamukunze kijya gihe sigo ubu boca baza kumwereka reka nawe reka ndababwira ukuri nizira gimana Kiriku n'injyaje imwe ya mbere kandi ni nkuko gafite n'urukundo ukajyaje nako karakujyaje Kiriku ni umugenzi ariko ukajyaje nako karakujyaje kandi kagukunda gumushikiranye ntazoganda kuvuga ngo nakahonda mukunda agenda kugutapa ye ni style mani akikufikiria mnapendana mkitoka naye hampendani biraisha yes kandi ni game reka tugaruke kwa ukuntu bamwakiriye baramwiritse urukundo cyambere na mbere oya mujya n'ubujyajya nta rukundo rurimo riya promoter bujya n'ubujyajya Shanti vugisha ukuri ukuzi abanyarwanda bahora bafata abaririmbyi biwacu rujya n'urukundo oya ariko urabona ko bicishije bugufa ariko kukungene bagiye ni systeme banyarwanda hamu bajuyi ijya bayita system abanyarwanda murabazi ni systeme kugira ngo bashike kuki
ni systeme kugira ngo batwereke yuko kujya kuno bahora bavuga ngo barundi ngo turi bamwe ngo turi umwe mwe nande. Iyi ni game. Mushitse muri business, kora business mushatse kubivyaza mu musaruro na politike zanyu. Bashaka kubifatanya. Naho bizihuriye nta naho bizohurira. Oya. Naho bizohurira. Yaravuze ko indirimbo ahanihe. Yaravuze ko iyi ndirimbo ahanihe ariyo ndirimbo buno mwijuru basigaye bumviriza. Ivyo bivuze ko Imana ico kintu nico. Ijya ndirimbo iri hit. Ya naho yabitanze. Kuko uzorabe Kiriku niyagiza kuri stage. Basha niyo mpamvu bavuga ngo umwana w'intare n'intare. Nta mwana wa Neva ashobora kwicara uko. Umwuzukuru wande wa Neva. Mwana wande abana bane batanguye gusatira imbibi. Abana bane batanguye gusatira. Baba batanguye gusatira. Man twe twigiye muri game tuyizi. Generation y'iki gihe. Hari gamu nakunze nta ndirimbo y'umunyarwanda kivuzwa i Burundi. Nikibaho. Jamais. Nirihe banga rero mwakoresheje mwebwe nka none ndakubaze. Ubu bakundwa gute mu gihe badufashe nabi? Ica kabiri. Dutegereza kubakura ku mbuga ziwacu kuko ni zabo ntituzinjiramo. Iwaba baratuvuza twebwe. Nta ndundi bavuza. Oya barazivuza bareba bivuze ko. Yo reka. Ria promoter. Shika kuri tele wirabi. Turabe ko bavuza. N'uburi nza yivuza mu ntuzi. Bijyo twe tuvuza ngo kuri studio ubu studio bwose baba buri mu isite. Bakaca baza baravuza indirimbo z'abanyarwanda. Ego no kuri Imana. None ko Kiriku yaraya ntaco aha mu Burundi ntabasigura dufise. Kwereka bavuza roki wabo gusa. Kubera ko ngira niwe ari hit kurusha abandi. Tweno ngaha mu Burundi mwumva ubu sinema ryari kangahe ku ma studio zaroki. None nyimba batarubaka kora bakuyeho. Imbuga twagize uko. Ndiko ndavuga rero Kiriku. Yarayemeje ko indirimbo ahanihe mu Rwanda ivuzwa cyane. Ategerezwa iravuzwa vraiment. Sinda byasi iravuzwa. Sinzi n'umuntu yigeze kunyandikira inbox ambaza ngo uramuzi Kiriku candambwira yego ndamuzi. Acambwira shanga ujya ndirimbo ngo iri hit cambwira ate iri hit kandi yari umunyarwanda. Tuya kuno kwa bavuga ko nawe ne mu Rwanda Kiriku akunzwe cyane. Kiriku nakundwe yifitiye n'amaraso yo gukunda Turiko turarabaru Karundi kama ibobo kacu karazi kuyibyaza umusaruro. Oya mayibobo byaramuvuyeko ariko arababaza ahanihe none ahanihe kare none yajya bamwika Nevo none bajyama ngo ahanihe ajyamye kuri Dodoma ngo ahanihe. Hari jambo rero tugomba tugarukiye ko yaho yavuze ko ari we muririmbi wa mbere mu Burundi akunzwe. Bamubajije kera twarabona bamubajije akavuga Fizo niwe muririmbyi tubona mu Burundi ubu yevuga ko ari we muririmbyi wa mbere mu Burundi bufise. Bon icambere na mbere ahubwo ibi navyo tubihuze gute? Ico kintu ndagikosore gatoyi. Ego arakunzwe ariko si wo wa mbere. Niko yivugiye. Oya. Arakunzwe mugasi wo wa mbere. Sivyo hari abamutanguriye man. Sashobora kuba ariko abibona yuko ari uwa mbere. Rega urana na Rino ashitse aho bamubaza ngo urumuririmbyi wa mbere ukunzwe ngo ni jewe. Champagne ashitse ngo urumuririmbyi akunzwe ego ni jewe. Bido ndashitse ngo urumuririmbyi akunzwe ego ni jewe. Kila mtu na nini na kote ya. So basobanurire rero impamvu atari wo muririmbyi wa mbere. Icambere na mbere. Ahubwo ikintu yabakundiweko abantu baramwumvira uburumarega n'ubuzima yaciye mujya mwana. Naco tuvuge ko coba kimufa. Ego naco kintu coba kiriko kiramuduza cyane. Neza gose. Numva atari system yakoresheje nziza. Siyo system ahubwo nuko ivyago gusa byari byamuguyeko. Kuko nawe ntivyaje bishaka. Gusa ndakubwira ikintu kimwe Kiriku arazi kwidandaza. Kiriku n'umukozi wa mbere kandi nakana kakiri gato gasumvye abantu bamwe. Urumva gusa ntitusha tuvuga mu iyo sense ngo ni wakunzwe ngo kurusha abandi ngaha mu Burundi yajana yo bari kararengera hari abamutanguriye hari bakuru biwe ariko kugeza isahani indirimbo yiwe ni wikunzwe ku butaka bw'u Burundi. Indirimbo gukundwa n'izindi zarakunzwe kandi zaravuye kuri page. Uyu mwanya rero tugireshwa kuyu mwanya indirimbo hani niye indirimbo irusha mu gihugu uyu mwanya sha oya bivuga ko ibyo yavuze bya bifise fact bivanye nanje navuze uyu mwanya ni hari indirimbo ze irusha ahani. Bon uyu mwanya no vyemera yuko reka nawe yafatiye ku ibi biharimo oya muga ntazo oya man oya basi nta nubona basi ariko aramwegereza buvuga ati havuye ahanihe iyi ni ikurikira sha urazi ndakubwira ikintu kimwe ikintu je nankira Barundi
abaririmbyi b'abarundi apana abarundi bose abaririmbyi ntibasohorera indirimbo ku gihe urumva arashobora gusohora indirimbo ntubona nawe nyine kare karavuga ngo aha nihe nimba atari karategura iyindi atazima itatoka ku page sivyo kuko n'izindi kirisese ntiyakunzwe Satubi ntiyakunzwe ijya ndirimbo yiwe kirisese sivyo hari n'umwe atayitamba izi ndirimbo za mapiano za Monia Frank ntizakunzwe sivyo akizisohora hari izindi zavutswe tambira ku rukuta sizisemeshwa sivyo izo ni ndirimbo zose nabaririmbyi twagiye turabona n'umwanya wabo rero nawe n'umwanya wo ntaca profitiramwe ngo niwo murundi wa mbere ngo umuririmbyi wavuze ko kera tutabona amafoto umuririmbyi wacu ageze hariya asanganirwa nkuko tubibona ubu weco kino none ukivuga kwiki imbere yuko turangitse ikintu ca mbere nshaka kuvuga abanyarwanda bashaka kutwereka kumenga abarundi twebwe turabirondeza ariko gushikisa aha nibo bariko baraturondera abanyarwanda biraboneka ko bazimye mu Burundi barazimye rero ubu rero bashaka kwigarukana baciye kuri kiriko bavuga ko baratwisemba neza cyane urumva hagira ko baratwisemba batwereka kumenga baradufitiye urukundo lezami mucu ubwenge kandi mubone kure ntimurabi biriko biraba rabi bizoza iyumvira ibizoza mu nyuma sivyo nta munyarwanda afise urukundo ku muririmbyi baba bashaka ko ari bo ubwabo reka ndaziguhe ubwabo ubonyene iyo bariko barababaza ati ninde yakonspiye mu kuririmba iki bavuga cyane Fizo sivyo bavuga Satbi siko ariko gushikisa n'uyu munota bavuga ko babarenze kandi ko batazi mu Rwanda niyo barabandi barabigiye ko bari kugirane bari kubandanya bavuza indirimbo zabo mu Rwanda nk'abantu baba star babakuriye sivyo ariko baca babereka kumenga bashatse kubishiramo agasuzuguro muri make oya bafite agasuzuguro vraiment ahubwo tuvuge entertainment yo mu Rwanda ifite agasuzuguro oya sagasuzuguro ahubwo ngira bashize imbere gukunda ivyabo oyi vyabo aribyo kikwebabwiye ati burya twebwe mu Burundi nako dusigaye dukunda ivyacu kandi rero hagiye babwiriyemo mugaje sinzi impamvu entertainment yo mu Rwanda batiyumviye hagiye babwiriyemo kandi kiri arisemye mbali ubuntu bw'ubwenge sivyo ntako ntiyashika avuga ngo indirimbo ya mbere ngo inkonije n'umuririmbyi ngakunzwe ashitse kandi najivye no bivuga ndumuririmbyi kuko najewe nshitse hariya nakarorero cyangwa nshitse mu yindi pays novuga ati jewe ndi mu française akunzwe mu Burundi urampariritse mu gihe nkurikiranwa n'abandi none kino no babwira nuko kiriku je ndamushingira intahe ariko arabe neza tamushushura nawe ngaje gusaba ubwene gihugu abantu b'abanyarwanda je banteye nubwo gusa ibyo byose nuko kari muri business sindagasabiye kandi koko hagari kandi mu muziki ntagwanka ego muziki ije ni business muziki ni international sivyo gusa amenye uko avyitwaramo kandi agende bukebuke aracara umwana muto arondera impanuro nyinshi kuko iyi ni game idasanzwe utanguye kwinjira hariya man kuko baba bafite strategy ziwabo bashaka gushika ko canke bariko baramutegurira nta wamenye hari abantu bavuga ati nta munyarwanda kundi umuririmbyi w'umurundi abandi ngo ntaki ngo mama bariko bari nyegeza inyuma yaba baririmbyi bacu nkuko nawe wabigarutseko tuvuge ko abaririmbyi bacu atavyo babona ivyo vyovyo barabibona ahubwo nabo barijijisha rega hajya uguhishaka kwanka umuhisha kubizi mukabana kandi hajya umurozi iyo akugaburiye urajya ukaca umuhamagara ati ngo dusangire nahatungera nawe ukatungera ijambo ry'Imana habikushiki ntibigufata kabisa Yesaru kiganiro cizo duhaye reka tugushime nanje ndabakunda sana kandi nanje ndabashimira dushimira na Davira ngaho murakoze cyane journaliste wacu kumugwa media ndahari ku bakunzi bacu nyene mubandanye mudukurikira mudufollowinga ico mubaza cyose ari cyo mukosora ni muri commentaire hahandi nyene kabisa turabakunda cyane guys mugire subscribe ngaho ku rubuga kugira ngo tugire umuryango wagutse tubahe amakuru na cyane mutureke support turabakunda cyane ciao